uku niko umukama yabwiye uwo yasize amavuta ari we Sirusi, uwo nafashe ukuboko k'ukuryo kugira ngo nganze amakungu imbere yiwe, amarembo y'igisagara ntasubire kugarwa. Ni jewe nyene nzokuja imbere, nkaringaniza ahatemba, nkasenyura inzugi zicuzwe mu muringa, nkavunagura ibihinduzo by'ibyuma. Nzoguha amatungo ahishije mu kuzimu, ndaguhe ubutunzi buri ahantu hihishije, kugira ngo umenye ko ari jewe umukama ndaguhamagara mu izina ryawe kandi ndi Imana ya Isirayeli. Kubera umusabyi wanje Yakobo ari we Isirayeli nitoreye, naraguhamagaye mu izina ryawe, ndagutazira izina, ariko ntiwamenya ko ari jewe. Ni jewe umukama, nta wundi ariho, nta yindi mana iriho atari jewe. Ndagukenyeza ariko ntumenya ko ari jewe, kugira ngo kuva mu buseruko bw'izuba gushika mu burengero bamenye ko ata wundi n'umwe ariho atari jewe. Ni jewe ndi umukama, nta wundi ariho. Ni jewe nde mu muco, nkari mu mwijima. Ni jewe nsasagaza amahoro, nkatuma inabi ibaho. Ni jewe umukama, ngira ibyo byose. Ewe wa juru, rekura mama akoroka ava iyo hejuru, ibicu nabyo bicunshubure ubutungane. Isi niyuguruke yamurukiza, yongere imere ubutungane. Ni jewe umukama nabiremye. Dawe wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane twebwe abana bawe kubw'uyu mugoroba mwiza uduhurije ko wo kuri igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu, kwa kwezi kugaragaza ubutungane bwawe. Tugushimiye cyane kuko watugize abakozi kandi ugashiraho n'akazi, naho hari abagishomereye muri twebwe. Muri aya mashimwe yacu nubaremere ikintu gishasha. Ndagushimiye kuri ishigwa rimenetse kuco wasezeraniye ikiremwa muntu. Imbabazi zawe nizitubeko, amaraso y'umwana wa Yesu Kristo adusesekarire ko, kugira ngo iri jambo ryawe riri muri Isaya 45 wereye ku murongo wa 1 gushika ku murongo w'8 dukuremwo ibyubaka ubumuntu bwacu, dukuremwo ibiduhuza n'umugisha, kugira ngo ku kwezi kwa gatanu ntidutakaze impano yawe uri muri twebwe, ahubwo twiyurire gukorana nawe. Saa 9 twasambuje imikorere y'abarozi, twahamagaye amaraso meza ya Yesu Kristo, twahamagaye ububasha buva mu ijuru, twugaje inyenga z'ukuzimu, twugaje ibirere bikorerwamwo n'abarozi n'abapfumu, twugaje ibirere bikwega kwegana n'abasambanyi n'ababorerwa n'abanezereza imibiri yabo mu kurenga itegeko ry'Uwiteka. Twuguruje ikirere kivamwo ibyiza n'ibyishimo Imana yatugeneye, kandi ubuzima bwacu bugiye guhirwa mu izina rya Yesu Kristo. None Mana mutima mweranda, ko twatumiye data mu kumuninaza ku byo yadukoreye, tugatumira mwana mu gushima ku gikorwa yadukoreye mu kudupfira ngo ducungurwe. Nawe turaguhamagaye usoye muri twebwe, kuko amasengesho atayobowe nawe naco yodufasha, naco yotumarira, niyo bamasengesho agera ku gicaniro c'Uwiteka. Ngwino Mana mutima mweranda, ubwiza bwawe kuri twebwe. Ngwino mutima w'ukuri, ngwino mutima w'ubwenge, ngwino mutima w'ubutwari, ngwino mutima w'ubwitozi, ngwino mutima w'ububasha, ngwino mutima w'ubushobozi. Kaze kugira ngo ubuzima bwacu bugire agaciro, kaze kugira ngo ubuzima bwacu bubohoke, kaze kugira ngo ubuzima bwacu bukugwe ku cavu bushigwe ku catu, kandi tukwakiranye ugweze kuko ari ikintu gishasha tuje kwakira kuri iki gicaniro. Niyo mpamvu usengeye abagwayi duhuriye muri iri zamu, usengeye ababoshi
bohoke mu izina rya Yesu Kristo, n'abagwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo, za ngwara z'amayobera, za mariya zihisha mu myuka y'abarozi, ya mitwe idahera, ya mihogo ijiba, ya migongo icika, ya mishatsi ivunguka, bya biganza bitagira umugisha, wa mutima widodomba, bya birenge bigimba kandi bigwaye, ya magufa aryana, zanda zitabyara, bwa buribwe bwo mushishira, bya bitigu bituruhisha, mu izina rya Yesu Kristo byose tubikurwe ko uyu munsi bigaragare ko turi abana ba rudasumbwa, kandi uyu munsi Imana iduha umugisha uri hejuru y'ibindi byose twayisaba, wa mugisha wo kuramba no kuranirwa tukagira ubweje, mu izina rya Yesu Kristo ubwisha bw'Imana ndabwatuye kuri twebwe ubwoko bwayo, amen. Ndagukunda cyane mukama. Tugire Kristo bakundi wabo mukama mwese bane ba rudasumbwa, mwebwe twahujwe n'ukuboko k'Uwiteka tugahuzwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya nyeranda ntagatifu yera bivanye n'uko ubizi canke wabishuriwe. Tugire Kristo. Esaho muri ku mpande zine z'isi uyu munsi igenekerezo rya mbere uku kwezi kwa gatanu umunsi w'121 muri umwaka wa 2026. Ese Imana mushobora byose yo kwishimira ubuzima bwawe, ikishimira ubuzima bwanje, ikishimira ubuzima bwacu, ikaduha umugisha mu byo tuyisaba byose. Ese yo duhamagara meza, ikadukura ko ubugwayi butandukanye, ikaduha ikirere cyiza cyo kwicira abarozi batse. Netwe ko tutabagisha imbugita, ko tutabagisha imihoro n'amacumu, no, kuko twikiri muri bo, kandi kiri muri bo nicyo gihangayikishije isi. Iryo ni ryo banga, vuga ngo ni ryo banga, kandi iryo banga natwe tumaze kurisobanukirwa none so ubudahangarwa bwacu. None rero abarozi ntibakijejere ntibakishime, ntabwo bafise agahingwe muri iyi minsi. Mbere uku kwezi kwa gatanu koko bagiye kugira ibibazo muri iki gice cya kabiri cyo gukoreramo umugisha, akagira umuntu n'umwe asaba guhangana n'umurozi, kuko nawe uzovuga ngo maraso menda ya Yesu Kristo gusa ukayatura n'akanwa kawe n'umutima wizeye, ahari azobuyabuya buri ntege kandi azoribwa n'ibyo yagutumye ngo bimurye. Wowe isaza azozituma, inzoka zitume, ibifukunya bitume, amadenda yatume, ibihunda bitume, nazogira imigigwa yo kubicanira bimeze gute bizoruhuka biriyewe n'abiwe. Ariko kuko nabo tubakeneye tubasabye ngo imbabazi z'Imana zitube ko twese. Niko rero turacyari mu kanovera, hari izamu rimwe ryacerewe kubera umuryango nariko ndakira. Turacyari mu kanovera kuri genekerezo rya mbere ritangura ku kwezi kwa gatanu. Muri Eklezia Katolika ni umunsi mukuru ukomeye rwose, kuko ni umunsi mukuru bahimbaza umweranda Yosefu, Saint Joseph. Kandi buriya Yosefu nuko batagenda babidusigurira neza, burya Yosefu ni kindi, ari mu mpano zitandukanye. Murabona ko Yosefu yaba ari umukozi wa Bikira Mariya akaba umurezi wa Yesu Kristo. Sibwo ndiko ndigisha mu nyumve gose, ariko nibiba ngombwa hageze ubimbaza nzobibasesangurira ndabibaye. Sibyo mugabo rero ari gitangaza kuri iryo zina rya Yosefu Yaremati, kuko ndabizi ko ari abakatolika muri ko murawimbaza mugabo mudatawe cyo muri ko murahimbaza. Burya Yosefu Yaremati aratangaje cyane rwose. Mubona ko Yosefu murezi wa Kristo yapfuye Kristo Yesu afise imyaka 16, siko? Murumva ko ari ubudahangarwa bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende na gatandatu ubumuntu buzima.
byumvikana igitigiri cyuzuye cy'umukama indwi. Asimba yareje ubuhanuzi. Kristo Yesu niyo myaka yarayifise. Nuvuga Kristo Yesu acatangura gukora ku mugaragaro ku myaka 30. Si nyuma y'imyaka 14. Si ya 14 Burayimu yamara ari mu ntege nke. Mugabo Imana ikazi kamubwira mu gitabo cy'itango 10 ngo Burayimu tukendera imbere yaje itunganye rwose. Si cagiya ahabwa ubusamuragwa budasanzwe. Aho imyaka 3 aca imara ariko arakorera ku mugaragaro yicika 33. Uwa 33 ufashe ugakuramo ya 16 uza gutora 17. 18 ndari wibeyatitide. Hari umurimo kandi ubuhigwa bw'anushaka kuburonka ataco watanze. Nukuvuga iminwe itangihora hejuru yisaba. Le wibeyatitide Matayo 5. Sibyo wumva utabyumvura subiza inyuma ko gace cyangwa ugace usubiremo ukigishiriza ngo mutima mwiranda cyakwigisha. Le wibeyatitide mvuye w'abanyakigongwe uko nabazokigirirwa. Uvuga ubuhigo bwawe, ubutunzi bwawe, igikundiro cyawe, igishimo byawe hari hitsitso yabyo ari nanda. Hari gihe mwibaza ngo numurage gusa ngo nisezerano ry'Imana, ngo ni impano y'Imana muri twebwe. Impano y'Imana iyo yibitse ukayigumya nkabyo kubyo kurya ngo mujye mubona wayifundikiye. Byoborerayo n'Imana yazira baboreramo. Hari wugirira ubuntu abandi kuko nawe azobwira. Hahiri wabashonje kuko bazobona Imana. Matayo 5. Yosefu iyo tuvuga ngo duhimbaza umwana Yosefu avuga ngo yarari umubaji aragize. Mugari banga nagiye gusobanukirwa muri Bibiliya riri mu gihe cya Kristo cyo kugira iki cyo kutikorera agakorerwa n'abamutsi. Narabwiye ko umuntu wese akubwira kwa gukunda ariko umunsi w'intege nke zawe adashobora kukwihanganira uwo ni umwasi w'ubuzima bwawe. Nazoba umuvukanyi wawe, nazoba so wawe, nazoba nyoko wawe, agukunda kuko ushoboye, agukunda kuko muhuje, adashobora kukugirira imbabazi. Uwo ni umwasi w'ubuzima bwawe ntiyashiriweho kubumurisha umugisha wawe. Nigikunda mugapfa akantu gato yakivumbura akagenda efya nkuru y'imini. Ukavuga akantu gato yakakadevelopa efya nkuru. Uwo muntu you have to be careful about him. Utegerezwa kwirinda, utegerezwa kuba attentive ku buzima bwiwe kuko abari umuntu ashobora kuba umutego kuri wewe. Nyamaswa zibiri rumwe gwitwa uruda urundi gwitwa imbaragasa bisa niba hamwe mugarufi rumwe rufise intandaro zibiri abagaragara nk'imbaragasa. Nikintu kibi cyane nayo umugabo wa cyangwa umugore wawe akaba gukundiye wavuze uko ashaka kwavuga akagukundiye wakoze uko ashaka kwakora hagira akantu gato higasobye akivumbura ibintu byose bikaba amazi. Uwo muntu umwegegwe kure Bibiliya iraje kumukubwira ye muri za 45 matsi. Yosefu rambikuye kuri uyu munsi mukuru mwahimbaje. Yosefu hariho Yosefu sindiko ndigisha umurezi wa Kristo mugangomba kubabwira Yosefu muhimbaza uyu munsi ninde kuko ngo nkabiyebeye Imana guhimbaza Yosefu umurezi wa Kristo ni kintu cy'agaciro cyane. Mugaba kuri mwebwe wa Kristo babarayike mukwiye guhimbaza Yosefu we Arimati. Yosefu Arimati ugiye gusoma ni inkuru nziza zose uko arabanditsi bane na utamuvuga yiyunze nande. Umugabo avugwa muri Yohani mu Yesu Kristo Yohani 3 Nikodemu yari mukuru w'amategeko. Nikodemu arabona ko amategeko yiwe atamwemere kugenda na Kristo nkuko ba Petero basize imiryango bagana na Kristo. Mugayumva uwo mugabo ashihame yuko yo mukunda akazotorana ubuzima budahera rikarigisha. Wari yomba ari kumugoragera mwaza ati niki kinogira kugira ngo uzotorana ubwami bw'ijuru. Haramubaza ibibazo byinshi cyane. Yamubariye ngo ngenda akabacishirize ko mbega ndihutiriye. Wihuta baragenda. Bibiliya ivuga ngo Yesu akebukana na Nikodemu. Nikubazana kuri uyu munsi wa gatanu, kuri uyu munsi wa igenekerezo igambe ry'ukwezi kwa gatanu muri ko murahimbaza. Hari ibintu mutabyaza umusaruro mwagiye mu misa mwagize ni mwagiye no misi mikuru nimubyaza umusaruro kuko mubikora mutabizi icyo biko murakora. Ngo mu bafarize hari umuntu yitwa Nikodemu umutware wo mu Buyuda agendera Yesu mu ijoro
araheza amubwira ati burya mu ijoro bundi ntihagifishe confusion y'ubuzima. Mwigisha, turazi yuko wewe uri umwigisha yatumwe n'Imana, kuko nanone atawushobora kugira ibimenyetso ukora atari kumwe n'Imana. Amen. Yesu arishura amubwira ati ni ukuri ndabikubwiye, udasubiriye kuvuka ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramusubiza ati umuntu yoshobora ate kuvuka kandi ashaje? None arasubira mu nda ya nyina ngo yongere kuvuka? Yesu yishura ati ni ukuri ndabikubwiye, utavutse ku bw'amazi na mutima ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Kibyawe n'umubiri n'umubiri, naye kibyawe na mutima n'umutima. Ntutangazwe nuko ndakubwiye nti mubwirizwa gusubira kuvuka. Umuyaga uhuhutira iyo ushaka, kandi umuntu arumva ijwi ryawe, ariko ntawe umenya iyo uturutse n'iyo urora. N'ubu bwawe wese na mutima nikameze. Nikodemo aramubwira ati ibyo bishoboka bite? Yesu aramwishura ati uri umwigisha muri Isirayeli ukayoberwa ibyo? Ni ukuri ndabikubwiye. Tuvuga ibyo tuzi, tugashinga intahe ibyo twiboneye, namwe intahe yacu ntimuyakire. Ko nababwiye ibyo ku isi ntimubyemere, muzokwemera mute ndababwiye ibyo mu ijuru? Nta n'umwe yuriye mu ijuru atari uwamanutse ava mu ijuru, nawe akaba ari umwana w'umuntu. Nk'uko Musa yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko n'umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa, kugira ngo uwumwemera wese aronke ubuzima budahera. Nkako nyene Imana yarakunze isi gushika aho itanga umwana wayo w'ikinege, uwumwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. Erega Imana ntiyarungitse umwana wayo ku isi ngo acire urubanza isi, ahubwo yamurungitse ngo isi ikire kubwiwe. Uwumwemera ntiyagirwa n'urubanza, ariko uwutemera we yaragiriwe n'urubanza, kuko yanse kwemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Ubwo rubanza nuru umuco waraje ku isi, maze abantu bikundira ubuzima bwiza hagukunda umuco. Iri jambo niryo nashaka, kuko ibikorwa byabo byari bibi. Nanone uwukora kabi wese yanka umuco, kandi ntiyegera umuco, kuko ibikorwa byiwe byohava biseruka. Uwurangura ukuri we aregera umuco, ngo bigaragare ibikorwa byiwe ari byakorewe ku Mana. Iri jambo niryo nashaka. Ubundi hariho amasengesho twari dukwiye kugira zana impinduka mu buzima bwacu. Ntibyari bikwiye kugira isengesho rigusiga kwa kundi. Rero uye Nikodemo yiheranye na Kristo, hari uwundi yitwa Yosefu w'Arimate watigeze aronka nako karyo, kuko bamuvuga ko imigenderanire yafitanye na Kristo, kugeza aho Bibiliya yandika ngo hariho n'uwundi mwigishwa wiwe rwihishwa yitwa Yosefu w'Arimate, yari umugwizatunga. Aba babiri usibye ko Bikira Mariya na Yohani yahora ku gikiriza ca Kristo, n'aba bandi n'aba Mariya Madalena bagumye hafi yiwe. Yohani wewe yaramuherekeje no mu iburaniro, sibyo? Burya mu bakomeretse Yohana rimwo, cyo gituma iyo ugomba kurinda imibabaro uza mu rukundo rwa Kristo, ugenda mu nyandiko za Yohani. Kandi cyo gituma mu banditsi b'inkuru nziza niwe wundi afishe urwandiko rukongera rukamwitirirwa ku mugaragaro, bitarinze kunyura ahandi, kuko burya ibikorwa by'abatumwa byanditswe na Luka, kandi hafi igice cyose mugabona ko bitanditswe ko ari Luka, kuko atagendanye na Kristo, kandi ata deliverance yakorewe ku mugaragaro. Niyo mpamvu abahanuzi b'umukama iyo mumaze kwica ijwi ryabo, ni dini rirangira ataco rikumariye, rigufashije kubaho nk'akabundi. Muramaze kuba n'umwana abyibushye gw'ikibiribiri mugatagira ubwenge, kenshi baba abana b'ababosi, ugasanga barose amata agaburira umubiri, mugabo babuze ikigaburira ubwenge bwabo, kandi bafise buri kintu kimwe cyose ata n'umuruho bafise mu buzima bwabo. Uwo mwana arababaza, uwo mwana aryana umutima, uwo mwana agizene. Iyo aba mbere wanashaka ntari niyamiriza imanza zontongera, nari kubabwira n'umwami wo mu gihugu cy'u Burundi yagize umuhungu ameze nk'uko, kandi atiko bekimucamo mwiyumvira gushikaho byarangiye ibyo kuvuga ngo n'umwana w'umwami, bavuga bati genda mu bibarize muri boîte donwe. Ibyo birababaza, nta mubyeyi bitobabaza. Niyo mpamvu hakubandanya ubabara, kandi n'ubundi mubyeyi akababara. Reka tuze tuganira ukuri. Yosefu w'Arimate ngo akihakira mu butunzi bwiwe, aragenda, mvuga ngo aragenda yakira imbuzu yera,
amushyira mu ruhafu rwiwe. Niwe muntu n'ubu atazongera kuba umworo muri Isirayeli. Abamukomoka ko nta yindi bizinesi. Igikorwa cy'urukundo uyu munsi wakoze kirasumba idefire wakoze. Ni itegeko ry'igihugu idefire. Mugabo defire wagize kubw'itegeko ry'igihugu utayigize mu mutima ngo wiyunge n'Imana. Nakiza kubyarira umuryango wa mugabira ajya kugaragara ko wagize defire uzoburiki uzobura umurage. Kandi Salomo yaravuze mu migani yiwe ngo umurage w'umutama, icyubahiro cy'umutama nabozokora, kandi iteka ry'abana n'ababyeyi. Mugakomeze mutakaza inshingano. Yosefu rero umurimo yakoze n'uwuri muhimbaza Yosefu mwana umukozi. Jewe navuga ngo umukozi w'igihanganga cyangwa umukozi w'umuhanga. Nukuri pe ndabizi ko benshi no mu babishize baravuga ngo urumva ngo yarabaza ngo agatunga Bikira Mariya na Yesu. Ibyo ni inshingano z'abagabo bose. Muri Israeli ninde mugabo? Ahubwo muri Israeli gituma mudakwiye guhimbazika n'abafise agacu ka Israeli. Myaka 6 maze mu barabona ite byinshi. Tibi narakuwe nuko uwo muvukana wenyene yosonza hari cishoboye gukora. Kandi umuntu w'umugabo abwiriza kwiruka gatunga umuryango wiwe. Niyo mpamvu usanga bashira hamwe bagasangira byose. Ahubwo buriya mukwiye kwiga kuri Yosefu we Arimati. Mukwiye kwiga kuri Yosefu we Arimati. Yakiriye igisuma ko muri Israeli kugira ngo ugaragare nk'umuntu ukomeye uba ufise inzu bamwo kandi ufise clôture. Nitagira clôture n'ifise agaciro muri Israeli. Uba ufise amariba y'amazi, uba ufise ubusho, ibitungo, ukaba ufise n'imva. Yakiriye imva yiwe arayitanga abayambaye mu Kristo. Afata Kristo akiri ku musaraba kiziga. Abayuda ingufu zabo bazimutaye ko abamwishe abari barorereye hajya atanumwe agishye ijambo. Araza afata ijambo ahurira na Nikodemo baramufashanya. Nikodemo atanga imbaraga wamuyaga uhugu tutamenye uvuye n'ubwizera. Nawe atanga impuzu n'imva. Umukozi w'umuhanga ni umweranda mwari mukwiye guhimbaza umunsi mukogera no kubirenge byiwe ninde. Gusa na Paulo yavuze ngo munyoze ikirenge cyanyu mucanje uko naje ngoje mu cya Kristo. Ariko jewe rero sinzi ko ari ubugarabije bwo mu mwuka. Ndavuga ntabwo jenge yonyoza mu cya Paulo, ndagiyonza mu cya Kristo. Ubwa mbere Paulo ubuzima baye mwose bwo nabaye. Ubwa kabiri Paulo ibyaha byiwe sibyo je nagize. Ubwa gatatu Paulo uko yababariwe siko nababariwe. Ubwa kane Paulo yagira umwete ata telefone muhamagara atingiririki jewe irahari. Paulo yagereye hageresha amaguru. Jewe uyu muzinshi wakwageresha indege umuduga niki. So ibyo byose ikambwira ati ahubwo ibyo Paulo yakoze nari nkwiye kugwiza na 5 cyangwa 10. Kinamba myarafise ni nyinshi naho nari kuba ndumwice nyuko yabamwice. Namba myarafise ni nyinshi ugeranije n'izanje. Kandi Paulo yari kivanga. So sishagonyuza ikirenge mu ciwe. Oya. Mugabo mu bundi buryo muri ryajwi ry'ubuhanuzi nimonyoza ikirenge mu ciwe cyamera nka Eliya na Elisa ngira imigabane 3 ku mugabane wiwe. Uko niko kugwanya intege. None rero uyu munsi wabwirizwa kuraba mbega hari igikorwa cy'urukundo nakoze. Baravuga ngo nagiye kurimira aboro nagiye kugira wubasha itegeko ry'umukama. Wagira imbabazi mugenza witwararitse uzi ko atazogusubiza mu nkoko. Ko Yosefu mu kubigira Kristo yapfuye atandukanye na Lazaro yamugaburiye akihari. Atandukanye na Maria Madalena yamusutse ko amavuta mubona mwihweza nkoko. Yarafise ubundi mwuka kandi yarafise imbabazi yamugiriye. Ariko Yosefu yarimate yumva ibyo yakoze akumva mukunda. Reka ndabibiri banga bagwiza tunga dufite mu Burundi, Afrika ndetse no kwisi yose. Kambibiri banga batugwiza tunga b'abakatolika abapentekote abanglikani dufise. Nubona ahantu havugirwa ijambo ry'Imana kwana ko hari ubwitange ntuzogenda utahe sabiye mugisha ko butunzi bwawe. Kuko uzuko wabugeze ko ntuzuko uzobusozera. Ntuzi nuko uzoburambirana. Ko hari ubutunzi utunze utazokuvura ingwara runaka. Ariko hari umugisha uzokorera uzogutandukanya n'ubukenyuka ukagusimbisha urupfu runaka.
ndaje mbikubwire gatoya. Mwibuke mu bami ba kabiri kigabane caka, mwibuke urya mugore w'Isarefati ico yakoze, umugabo we ntamubera intambamyi. Burya kubona urya mugore ni umutima w'umukristo, umugore sikura eklezia. Kubona urya mugabo atamubereye intambamyi ni ikimenyetso cy'uko ubutunzi bwanyu bugira akamaro mu ngoro y'umukama, kugira ngo burushirizeho kugira akamaro mu miryango yanyu no mu buzima bwanyu. Aho hantu Salomo ahageze yaravuze ngo Koreti 12 cyangwa Musiguzi 12, mbese bimaze iki kurara ku majoro wandika ibitabo ugaragaza iby'ubwenge ariko utabona samurago uzobisigira? Yosefu samuragwa ryabaye ibanga cyabaye ikintu yakoze mu nyuma, ku buryo amateka yandikishije bugugiye kubiraho karaba amahame ya Petero, karaba amahame ya Pawulo, karaba amahame ya ba Yohani. Burya Yosefu we arimate ni mudakomwa, ni mutarizwa, ni mudafatwa ku nguvu, ni mutabyongwa, ni umva ni kozi w'umuhanga, ni wa wundi akora ikibereye atavuga ngo kwa mbona cha ami grade cyangwa amipeke. Narabwiye namwe bwe mushaka ama promotion, akazi mukora gakore neza, utavuga ngo ndagakora ngo nikwera boss ahari, utavuga ngo ndagakora kubera twapatanye, utavuga ibyo bite bu benevole. Urabe ingene Imana izoheraho nyene ikaguha igikundiro, uzogwa akazi gakomeye, uzokuduza grade ntimuzopatana kandi akuzokarambira. Ngati gatuntu mukora ibikorwa rusange ukabijamo kubera president yaje, ukabijamo kubera girane urasumba. Narababwiye timuzona avuge ngo ari kintu kimwe mu bikimana muzoyabigwiriye. Imana abana nayo buri munsi ciye bugufi uyitinya kandi uyubaha. Uyu mweranda mwari guhimbaza uyu munsi nicaye kubasikira ubwitange kandi ugatanga ikintu kimfisha ikiguzi kigutwaye. N'uyu munsi mwarose mwaje muzo bavuze ati umunsi wo Mana mbabarire nta ca 10 notanga, umunsi wo Mana mbabarire nta kanoge, umunsi wo Mana ariko inzoga zitatu wari kunwa, wari gusangira na babiri kandi wari gutana umutima unyuzwe, nawe uruja gutahana umutima guteza utibura izo wambaye. Mani tubabarire cyane. None rero kambagarukane gatoyi, nari ngombye kubaganira kuri iri tariki ya mbere umweranda duhimbaza. Muri Eklezia Katolika turabihimbaza gose, ni kandi azi yuko nitwebwe tugize hafi cya kabiri c'isi yose. Amadini yose akusanije tugomba twabaye benshi. Niyo mpamvu ugiye mu bintu sengera, ndasengera inkingi za Eklezia Katolika, kuko hamwe zokizwa. Apana gukizwa vuga ngo kuja mu mazi menshi ugirane, no, hamwe bo abanyakuri. Nagamba bwiye ku isi yo bigize amahoro nibikoresho by'Imana, kuko namwe bamara mukabarasa mukagirane. Niyo mpamvu ugenda uvuga ngo urumva umaze kunagwa amajenga ngo itekanire. Dini nirizo kujana mu ijoro, naryo nirikorera ja mu ijoro. Hamaze kuba umuka w'idini gisigura kwiyo nkoro itekanire. Mugabo riragirana, rirakwereka inzira. Nubikigugu ndakureka, rirakwereka inzira. Niyo mpamvu mukwiye gutera inama. Aho muri ibatisimu wahawe nta critique Bibiri iduhaye ibatisimu, kuko Imana yayisize mwibanga. Murabona ko Yohani Batista yabatirijwe mu nda two nuko tuba turi inzoya, yabatirijwe mu nda kwa Elizabeth, Bikira Mariya agiye kumuramutsa. Nta yindi batisimu ya Yohani Batista usibye Imana yamuvuzeko, ariko nawe araza batiza Kristo biremera. Amubatiza mu mazi menshi ko Kristo niye kubatirizwa muri Misiri, niyabatizwa bakiriko baramuhiga, ntibyakunda. Kindi naco mwibuka ivuka ryiwe yabatizwa gute, ko muzi Bikira Mariya nazo ko byari bimeze. Ariko ibatisimu Yohani Batista Kristo Yesu ntiyayisuzuguye, ahubwo Yohani Batista niwe bavuze ngo nawe ukwiye kumbatiza. Ntibyakunda. Kagujya kwa Petero ngo ahonyoza no kubiremishe n'umutwe, ngo ni wonyoza. Urumva ushikana no mutwa gonyoza hose. Ukuvuga ibintu by'ibimenyetso bigaragara Imana ntibikontako. Oya, gusabira bafasha nawo cirubanza umuntu numwe, birafasha kwera kwemera kwanyu n'ugwego mugezeko, n'ubuhinja mufishe cyangwa ubugabo canke ubukenguza amateka mufishe ubujanye no kwemera. Mugabo nta muntu yo cirubanza uwundi, gusa ibimenyetso nimukavyitwaze rwose. None rango ngusirusi wasizwe amavuta n'Imana. Imana iratubwiye ingene ibwira ijuru ngo gwisha, rekura mama akoroke aviyo hejuru.
ndabibutse ko ku kwezi turi mu kwa gatanu twinjiyemo ari ukwezi kuko Imana igwisha mama y'imvura, ni ukwezi kuko Imana irekura amama y'imvura, ni ukwezi kuko Imana irekura imvura igwa, ya mvura y'ibyitsi, ya mvura y'amaroza Tereziya ndavuga, ya mvura y'ibyishimo, ya mvura y'amahoro, ya mvura y'amagara meza, ya mvura y'ukuramba. Ariko ninde Imana ivuga ko iryo jambo ngo wamvura we rekura amama? Kuko haruguru gati rivuze ngo ndi Imana irema ibyiza, ndi n'Imana irekura ibibi bikaba, ngo ni jewe ndema umuco. Umurongo w'indwi Izaya 45, nkarema umwijima, ni jewe nsasagaza amahoro nkatuma inabi baho. Vuga ni Imana iri hejuru ya byose, ishatse gukora ikibira gikora, ishatse gukora inegera. None niki? Kandi iravuga ngo burya kuba uri muzima, ngo jewe nagiye ngendera imbere yawe ngakuraho ibindi byo bwite Imana imenye. Burya impamvu Imana idukingira abarozi, ikadukingira impfu, ikadukingira impanuka, ikadukingira ingaruka mbi y'icyaha, ntimwibaze ngo n'ubwiza n'ubugororotsi. Impamvu Imana itubwira tuko biri kose, nzoguha amatungo ahishije mu kuzimu, ndaguha ubutunzi buri ahantu hishije, kugira ngo umenye ko ari jewe umukama, ndaguhamagara mu izina ryawe kandi Imana y'Isirayeli. Simbaye ndasika ubuntu gusa, ubutunzi bwose Imana yaguhaye ishaka ubusangira n'abandi. Uko Imana yahaye ubwiza Esther budashingiye ku mashuri, budashingiye kuba ari imfubyi mu bandi, yari nyambukira, yari impunzi, mugabi mu igikunda arongogwe na Asuwerusi, kugira ngo ako kabuto gato cyane k'Isirayeli kavangirikwe mu Bumedi no mu Buperesi hazoboneke icunguko. Burya ibyaha n'ibyago, iyo mpamvu mpanda babwira mwabagabo mukomeza mugatuka abagore banyu amakosa babaturiye cyangwa mwabonye ko bakoze. Mwabagore mukomeza mukatura amakosa abagabo banyu babasabye ko imbabazi canke mubona ko baretse gukora ko ari gihe ngombwa ko badasaba imbabazi, ariko bakerekana ko ico kintu bagisuzuguye. Sindabahenda, muri abagome, muri hejuru y'abarozi. Iyo ufise inzigo y'akazikira ubu uri hejuru y'umurozi, ni ihame rya Bibiliya. Kuro cyangwa Sirusi, bivanye na Bibiliya usoma muri Eklezia Katolika ni Sirusi, ahandi ni Kuro. Aravuga mu buryo siko mbabwira histoire yiwe kuko ni ndende, mukasi yashaka audio ndende, mu buryo aravuga mu buryo butangaje. Mugabe Imana ifise impamvu yosoma bera ataraya nyina, mugabo arakora akomotse mu gisokuru ca Esther na Asuwerusi. Imana irabigaragaje ngo ni kubera umusabyi wanje Yakobo ari we Isirayeli nitoreye, naraguhamagaye mu izina ryawe, ndagutazira izina, ariko ntiwamenya ko ari jewe. Burya Sirusi n'umucunguzi. Mwabagabo mwige ko bacungutse abagore banyu. Paul yababwiye neza mu Banyefezi 5:23. Mwabagore mwige ko bacungutse abagabo banyu, abanyantege nk'iki sigihe cyo kubata, kandi sigihe cyo kujana n'intege nke zawe. Abanyantege nke, iki ni igihe cyuko muva musi yabo mukaja hejuru yabo, mukirera pana kubingare ngo naboregwa ndaboregwa, nasambana, nitwiganye, nitwavukanye, nitunganya amabwena, nitugize. Ibyo ni iby'abapagani. Iki ni igihe cyuko umunyantege nke tumuhamagarisha imbabazi n'ibikorwa by'urukundo. Iki ni igihe cyuko ubutware bw'Imana bukorera muri uwo wese yisobanukiwe, bitarabye icyo wavukiye, aho wavukiye nuko bimeze, ariko sobanukirwa amahame Uwiteka atabariramo ubwoko bwiwe. Ndagukenyeza ariko ntumenya ko ari jewe, kugira ngo kuvana mu buseruko bw'izuba gushika mu burengero bamenye ko atawundi n'umwe ari ataje. Bakundwa b'umukama, ubundi ku kwezi kwa gatanu kwitiriwe Dani, mwana ko avuka kuri Biliya inshoreke ya mbere Yakobo yabiriye kubwo umugore we yakunda cyane Rakeli, Imana yari yarazikinda. Yabaye umwana wa gatanu, hatanguye bane bo kuri Leya umugore atari w'igikundi.
ubwenge bwa Rakeli nibwo bwatumye agira idigiri cy'abana bane. Ariho imigisha rimihezagiro itubako kubera ubwenge bw'ikintu twagize runaka. Mugabo kugira ngo iyo migisha ikubeko nuko uba wagize amarangamutima anezereza ayandi marangamutima y'ubundi muntu. Niyo mpamvu imirimo, ibikorwa by'urukundo bibakura kwa agasuzuguro, imivumo, imikoshi n'amakarande mabi. Muzobyige neza. Umugabo yitwa Koroneliyo avuga mu bikorwa by'abatumwa 10. Ubundi umuryango we barabankana n'Imana, yari muri bamwe Bibiliya yitangwa n'abanyamahanga. Koroneliyo mugakora ibikorwa by'urukundo, ugusangira n'abandi, ugusabikanya n'abandi. Umunsi umwe Imana iranyugwa avuga ati Koroneliyo, ibisabisho byawe byongeye ko imirimo yawe myiza byatumye nguhamagara. Kandi hariho ba Petero, hariho ba Pawulo, hariho ba Yohana, hariho ba Andereya, hariho ba Matayo, hariho. Ibikorwa by'urukundo nibyo bigiye kuturanga. Amarangamutima uzonezereza muri uku kwezi kwa gatanu niyo azakubakira umushinge wo kuzonezerezwa n'Imana mu myaka isigaje kuri iyi si. Niyo mpamvu uyu munsi nk'uko bisanzwe sagato si ugufatwa ku ngufu. Ushaka ubikorera ahandi genda werekwe, ariko ntibisigura ko usiga tw'Imana yaduhaye gukorera mu mugisha. No munsi rigenekerezo rya mbere dutangura kandi kwitegurira kuzana agafumbire ikivomeje kuvomerera kugira ngo tugere ku bafunzwe, tuzoja muri Rumongo, tugere no kubari mu bitaro, tugere ku mfuvyi, tugere ku bapfakazi. Imana izotubaza ibyo tudafise, tukarambirwe ngo utegwe n'ishetani kugira ngo we ryari naratanze. None ko watanze wohayo wariye kwereke wasubiye kurya. Munimana ikubwira ati buri cya 10 ni ihame rizima, ariko ibi by'agafumbire bw'iki iyo iguhaye ihame ufata nk'ubu uye winjije nk'ibihumbi cyane. Agafumbire ihame usanga n'amafaranga ugiye kuvuga uti nikiye gitigiri notanga, ushobora no kurenza cyangwa ukagirana. Mugabe ihame riba ucufata dime ukayigaburamwo gatanu. Dufate nk'Imana yaguhaye ibihumbi cyane, agafumbire Imana ibigusaba 200. Ako vraiment muzire guziki. Moye mukozi w'Imana, inyamaswa zanteye zizokugweho nuko kuboko kwa kuzoba gufite ubutonganuke. Sianita ni Zaburi ya 18:25. Mukozi w'Imana tewe n'igitari inyamaswa zigumazize. Mukozi w'Imana nukuri ubuho bambenze byagende bizokugweho nuko kutagerya Imana kimwe muri cyo nakutagoreka ishikanwa ryo witeka. Bitaruka ibindi bisabije byose birabavunira ubusa. Nukuzuza migdara yanyu muganera cortex yanyu zamiri vide. Yumvira wamubise udutoboro tubiri. Wataretse ingunguru ahantu kukirokoshe. Mugabo usiga umwanya hagati ku buryo indobo yo mushi niyo mazi meza zoza abazi zanyuma zitetse ukuntu ntabyo nzi muca mu cyo. Ingunguru ukayuzuza mugatwa dutoro ukasanga twarazike worya. Kandi wasezeranye kuzojya ntuzokugura ingunguru, uzogicama iminuye kiri munsi watazane mu isaha worya. Hari byacu byariwe n'injige kwera ko tamenya. Uyu munsi igenekerezo rya gatanu turatanguye cyakiko. Tuzotinye gutanga agafumbire kawe ugatanga handi ni byiza. Ko ndavuga kuri iki gicani kwa tuzogere ko bafunzwe bari mu Rumongo. Nongeye gusaba Imana ihumugisha iki gice cya mbere cyo gukorera umugisha twagiye henshi. Kuvana mu kwezi kwa kabiri indwi y'urukundo niho twatanguye. Twagiye muri Gitega, naragutse ya Gitega tugenda kuri prison centrale Gashigakuru na hôpital central, hôpital régional. No kubana bagendana ubumuga bwo kutabona, abana bagendana ubumuga bwo kutumva n'imiryango ibiri.
gatanu. Buraca kabiri tugenda mu ndwi y'ibisandasanda, indwi y'ibisandasanda twagize. Waca kabiri tusangira n'abagizeni. Uraca kabiri dusangira amano biduhera umugisha, abana babo bahera umugisha. Bwarakeka kuko nubwo butunzi bwo muri ico kiringo nyene. Ibindi tubika ngo namazu twubaka yarasenyuka. Izi tubayemo z'abandi reka tuziheshe umugisha tuzorengana. Imana igomba kuduha izitibagiranwa izoziduha. Iyindi mu kwa gatatu tariki 17 dusangira naki n'abatamakazi Voila. Iyindi kuwa gatandatu mweranda uwo Pasika, kuwa gatandatu wa Pasika duca tubahe mu bitaro by'Ikiremba Ingozi. Kuwa gatandatu wa Yezu Munyakigongo w'inyuma ya Pasika ca tuba ku Mpimba i Muyinga. Ibindi bikorwa mwakoze nuko hari abantu mwahaye imitahe muri kesi sociale. Mugo wa mbere muri iki gice warahawe imitahe w'abantu bato bazobashingira intare. Aho mvuga bato nuko ntibafise amatelefone ya WhatsApp ngo uvuge ngo reka bashingira intare, mugabo tuzoba twabakiriye, tuzogera igihe nabo tugire tuganire. Sigura ko unaho twe dukwiye kwigora muri kwa kuvomerera abandi, muri kwa gusangira na Kristo ababariye mu mpimba. Twarambitse n'abantu, yego byo nibyo dukwiye kwirata iyo mirimo myiza ibaherekeze kugira ngo umushinge tugiye kubaka muri iki gice cya kabiri kigizwe n'amezi 4 kwa gatanu, kwa gatandatu, kw'indwi n'uko 8 ni kuri pe mwigo. Penekoti tuzosangira n'abakobwa babyari iwabo canke bahemukiwe mu rukundo, barya abantu bibikomeye canke ingo zananiye, nibo tuzosangira ku Penekoti. Kwa gatandatu buca wa Penekoti nibo tuzosangira, tuko turabitegura zo itangazo. Ibyo byose ni kwa kuvomera abandi, nta kandi kazi bifise ku gicaniro. Oya, nimuhabwe iyo migisha muyihabwe gose, nimukajyajyanye Imana kimwe muri 10, kandi nimukijyajyanye Imana ishikanwa ry'aboro n'abapfunzwe n'abanyambukira. Ni kuvuga liste iraja gutangura no musitari kimwe mu byumve wagikoze bavuga utari n'ifumbire. Nawe utokurigura harurima ifumbire ntigaho, ufumfumbira bike mugani gaho. Nuko kandi mukora ikintu gifise ico kibatwaye, ariko kandi mukora ikintu kitangiriza ubuzima bwanyu. Mugabo ni ikintu ubona uti ibi ni amafaranga nawe watera ku kabati wawe gatwagwa n'imbeba canke nikataje byo gutwara, uzomena uko. Kuvuga muri ico gihe nawe umenya ko iyo ikintu gikoze ataco kigutwaye, umenya ko n'inyungu zacu gishobora kuba gitoya, ishobora kuba nto. Ubundi nta mukristo yabwirizwa kumara ukwezi atagize amafungo n'umuzi. Nawe wowe ukunda ubuzima bwawe utari ubusenga, burya biba ngombwa. None kamwe wifunze urahetse ukagaha babandi bama mu mafungo. Mwe yeza gwaye, yeza ari mu bitaro, yeza shonje, yeza agenda gose. Kandi n'ubu uye kwambika abantu turanabibandanya kuko mbona Imana ibaho umugisha gose. N'ubu nabonye ko ku gicaniro ari abazanye impuzu zo kwambika abantu. Nuko rero birumvikana yuko muri iki gice twari dukwiye kugwana, sibyo namwe bwe mwabifata minenegwe, kuko iri ni ihame gushika isi mwero wisuze. Naho nopfa nzopfa kugwanje ruhande ngende, mugabe izokomeza bikora. Ni ihame aka gatatu mu mwaka ayigabuye mwamezi 8 tubwiriza kuzitirira imigisha yacu ntikabe mwiryoye, kanatsinda tuva mu bwiza tuja mu bundi. Noneho ngo ninda uyiratira ico wayirarije, nuyiratira ico wayihaye kukigumisha kurya. Niko n'imigisha tuguma tuyikeneye. Ngo ufise umuduga ashaka indege, ufise indege ashaka ubwato, ufise gashaka gutwara igihugu, ibintu nk'ibi niko turema. None rero ngo nije w'umukama nta wundi ariho, nta yindi Imana iriho. Ngo kubera umusabyi wanje Yakobo ari we Isirayeli nitore, naraguhamagaye mu izina ryawe. Burya kubona ari cyo wihaye, ari cyo wishoboje, yaba ingabirano runaka ufise, waba umuhamagaro runaka, bwa butunzi runaka ufise, ntiwari ukwiye kubura umuntu uhesha umugisha. Gituma biryoshe gukorera umugisha ku gicaniro nuko utavuga ngo nakihane wamfise duke. Naho amayeri 1000 abafise agaciro, naho akaba kariho kumucika abafise agaciro, kuko ni sorosoro rigwira. Kandi Imana nayo mu kuduha umugisha kugire kura imvura ku isi
ntiraba ubwinshi bw'ikintu twatanze, ahubwo iraba umutima twatanganye. None rero Uwiteka twishimiye, mwumve ko ikigiye kudusiga mu mavuta uko Rakele yabikoze akazana igitekerezo gishasha atigishije na Serabani canke nyina we Bibiliya itavuga, niko nawe ukwiye kugira igitekerezo gishasha ukazana ubuzima bushasha burimwo Imana mu buzima bwawe usanzwe ubayemo, mu kwiyumvira ikintu cohesha umunezero amarangamutima w'undi muntu. Womenga Rakele yaracumuye kuko yahaye umugabo wiwe inshoreke. Mwako bw'umuhigo yari afise yakiriye amarangamutima ya Bibiliya ko nawe yari inshoreke atari wamuhaye umugabo, ntibyakunda ko arongorwa kandi wari umunezero. Niyo mpamvu Imana itabipfishije ubusa kuko bitari n'icaha muri ico gihe byari birekuwe. None rero bakundwa bo Mukama, Imana iravuga ngo nzoguha amatungo ahishije mu kuzimu, ndaguha ubutunzi buri ahantu hihishije, kugira ngo umenye ko ari jewe Umukama ndaguhamagara mu izina ryawe kandi ndi Imana y'Isirayeli. Iri niryo sezerano tugiye kugira ko muri uku kwezi kwa gatanu, kandi rizotubyara andi masezerano menshi yica imivumo myinshi. Tuzogenda tuganira ku buzima bwa Kuro, ubuzima bwa Sirusi, muzokumva aho mukwiye kuva naho mukwiye kuja, ko mudakwiye kuguma mwirabira mu mateka ya kahise kabi, ahubwo mukwiye kwirabira mu mbabazi z'Imana n'ubuninazo bwayo, kuko Imana nishigwa rimenetse. None rero ko Imana ari irema umuco ikarema n'umwijima, turayisabye turemere umuco umwijima iwudukureko, ko ariyo isasagaza amahoro kandi igatuma n'inabi baho. Turasabye inabi aho ikomoka hose yidukureko, idusasagaze amahoro, iturinde amahane, ko ariyo igira byose nitugirire byiza, natwe tuyisezerane ko tutazoyiryarya kimwe muri 10, niturinde ubugwayi tuzobibona. Nimba wahora wivuza imisi yose buri kwezi uja kwa muganga cyangwa utegwa n'igitero cy'uko abana bagwaye, cyangwa uhora ku maziko cyangwa uhora kugirane cyangwa indika mikoro kitarenga mu mezi 6, Imana nikurenza uwo musozi wahora ugutunuza wari umaze kumenyera, ntuzobure ishimwe mu mutima wawe mu kwishingira inabi no mu kugira icyo ushikanye mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko rero sozere mbashimira, turaja gusubira mu izamu ry'amasengesho aho dusengera ineza y'Imana muri twebwe canke ukugendererwa n'Imana muri twebwe, dusozera uyu munsi wa mbere utanga ukwezi kwa gatanu, twinjira mu munsi ugira kabiri ari wo munsi wa gatandatu. Imana twishimire twese, Imana tunezereze. Ariko mw'abakobwa, mw'abahungu, mw'abagabo, mw'abagore, reka gukomeza kwidadira mu bugome. Namba wihebeye Imana mukuri urabizi, uri umunyakinyoma urabizi, uri umwambuzi w'amahoro mu bantu urabizi, amayeri n'amanyanga ya urayazi. Biravuga ngo Imana ipfisha ubusibwe byose, ariko umutima utunganye ukawugira neza kandi ikawuhuza n'ibyiza isi bikeneye. Imana ishobora gutanga icyo isi ikeneye itabanje gutanga icyo wewe yaciye ko ukeneye. Imana ikwishimire rero, Imana ikunezereze rwose, kurinde kubabara, ikwagura imbibe wagukirwe, igutabara utabagwe, kandi gutera iteka uteturwe mu makuba atandukanye, maze icyo uzokora cyose kizohore kikuzanira umugisha ugwije inshuro 10, kandi uba umuhizi mu guharanira gukora ibikomotse mu kanwa ka Bibiliya, ndavuga akanwa k'Uwiteka, kuko ibindi byose bishobora guhera umwanya n'umwanya, ariko icyo Imana yacishije muri ijambo ryayo biragoye ingene cohera. Ndasabye ngo amaraso ya Kristo Yesu ubuzima bwacu, ingabo z'ijuru zigwanira ubuzima bwacu, imbaraga z'ubutatu bwa Imana imwe rudende zikorera ubuzima bwacu, dukurwe kw'imivumo, imikoshi n'agashinyaguro k'isi. Amaraso ya Kristo yongera tugire bashasha, kandi ingabirano za mutima mweranda zize zikorere muri twebwe. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Mukiza w'ubuzima bwacu, urakoze Nyagora ku ngoma, rushirizaho kutwiyereka utugwanire mu ntambara z'ubwoko bwose, dore turi abatsinzi kandi amateka yacu agaragare kuko twubashe itegeko ryawe tukarishira mu ngiro nk'uko ubishaka. Mu izina rya Yesu Kristo twakiriye ibyiza by'Imana mu buzima bwacu, tukavuguruza ibibi by'ubwoko bwose. Amen.